Dusubiye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri Imbonesha kuri Hejuru TV aherereye. Turi kuwa gatandatu kwigenekezo ry'umunani ukwezi kwa kabiri 2025 aho muri hose turabahaye kaze mwe mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, mwe muri ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko c'ubumanuko c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure, abari muri Amerika zompi, abari i Buraya, bari muri Aziya hamwe na Australia, mwese turabahaye kaze ntimucikwe n'aya makuru tubazaniye muri iki gitondo. Tugiye kugaruka rero ku nkuru zigiye zitandukanye, ku mutekano uvugwa mu karere, kuri politike y'u Burundi, kuri Varisito Ndayishimiye, ubu ng'ivyaremwe abantu benshi ntibariko baravyumva, ivyo byose turaza kubigarukako. Mugihe rero hari inama idasanzwe kuri uyu munsi wo kwigenekezo rya munani ukwezi kwa kabiri 2025 ihuza amareta y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC hamwe n'ibihugu bihurikiye muri SADC kugira yige ku mutekano muke urangwa mu gihugu kibanyi ca Congo. Umugwi urwanya leta ya Congo M23 waraye wimitse buramatari mushasha mu ntara ya Kivu ya ruguru hamwe n'izindi nzego zitandukanye. Muri iyo nama rero ikaza kubera mu gihugu ca Tanzania, leta y'u Burundi ikaba yaserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca. Ese twitega iki muri iyi nama idasanzwe mu gihe umuhari nawo watangiye gushinga inzego zawo mu turere wigaruriye? Ese kurungika Jacques Ndirakobuca ubundi muri iyi nama vyari bikwiye canke ni Varisito Ndayishimiye yarakwiye kujayo? Ivyo byose turaza kubigarukako. Umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca aserukiye umukuru w'igihugu Ndayishimiye, aho rero yitavye iyo nama y'abakuru b'ibihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, hakaba harimo rero abapresident benshi bagiye batandukanye bo muri EAC, harimo na Felix Antoine Tshisekedi. Jacques Ndirakobuca rero yaserukiye umukuru w'igihugu mu gihe rero umukuru w'igihugu wiwe atari mu Burundi, hamaze iminsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masengesho yo gusangira vyateguriwe Washington DC muri Amerika. Mbega ngo twe abana b'u Burundi bazobandanya gupfira inyungu za President Ndayishimiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ryari? Ngo mbega twe umukuru w'igihugu azonumira ryari abasoda b'u Burundi bahoneye muri Republika ya rusangi ya Kongo? Mbega ngo ibiziga by'abasirikare vyose bizokurwa muri firigo ryari kugira bishinguranwe iteka? Ku musoda w'u Burundi azogira agaciro ryari? Mu gihe ngazi iyo nama ihambaye ku ntambara iriko duhekura, President Ndayishimiye we yashimye kwigira Washington ngo gusenga ariko arafungura mu nama y'abakuru b'ibihugu. Muri Tanzania azosurikirwa n'umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca. Hamwe ingabo za Afrika y'Epfo zokurwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, abasoda b'u Burundi bazaba ari basoda b'abanyamahanga basigaranye na Tshisekedi. Hagati intambara rero zikabandanya muri Sud Kivu mu igisagara gito ca Nyabibwe cafashwe na M23 hirya y'ejo mwijoro. Abantu rero benshi bakaba babonye vyinshi biriko biraba muri Amerika, aho Varisito Ndayishimiye yoba yarapfukamye imbere y'umuzungu akamusengera, akaba rero yaramwaturiyeho ngo imihezagiro kugira ngo igihugu ciwe ngo kive mu magorwa kirimwo. Ivyo rero bikaba vyatangaje n'abantu benshi, mu gihe Varisito Ndayishimiye wese ngasa naho ari mu rukino ngo adashaka no kurabana na Paul Kagame, ngo yirirwa yagiriza ko atera igihugu c'u Burundi kandi nganafitiye umugambi mubi igihugu c'u Burundi. Varisito Ndayishimiye rero vyakoze afukamye nkuko mubibona no kuri ayo masanamu, bikaba vyakengurukiwe na bamwe mu Barundi, ariko abandi nabo bakaba babinenze cane bavuga ko ngo bu ari ubukoroni n'ubundi igihugu c'u Burundi, cane cane President Ndayishimiye wewe ngakirimwo. Gira nawe ico uterera. President Ndayishimiye rero guhura n'abandi bakuru b'ibihugu bagize akarere ka EAC yibereye muri ayo masengesho, ngahe benshi rero barakomye amashi, abandi vyishimo bimurengera kubera natumiwe muri ayo masengesho, ariko tubabwire ko atari irya mbere. Ngo ntawo kwanka ko ntagende, ariko muribuka ko hari ikibazo gikomeye mu karere catumye mbere agabisha u Rwanda, avuga mbere ko afise amakuru ku Rwanda rufise umugambi wo gutera u Burundi. Ngo zico gusa ngo Burundi barafise n'ingabo muri Kongo ziri gufasha Felix Tshisekedi kurwanya umuhari M23 hamwe no kurwanya umuhari Red Tabara. Kandi kumbere ngo ari amahirwe ya Ndayishimiye kuganira na bagenzi be ingene zintureka zohagarara, ariko abateye umugongo. Ngo birerekana ko President Ndayishimiye rero intambara nawe ayikuramwe inyungu ikomeye cane cane ko hari amadolari menshi aronka ku ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo, naho izi ngabo zidahabwa agaciro umenga bafatwa nk'abacangero. Ndabivuga rero dufatiye no ku bindi bihugu aho umusoda w'igihugu apfiriye mu butumwa bwo kugarukana amahoro ahabwa iteka, iyo apfuye kambere n'ivy'umuryango asize ugashigikirwa biboneka, ariko Burundi ho batabwa banuka. Ikindi rero ashobora kwibaza ko bagenzi be bamwagiriza ko yakoze amakosa kurungika ingabo zija mu fasha
Tshisekedi kandi nuko riri intambara kumbure Ndayishimiye yitavye igari nuko riri iyo nama kumbure Ndayishimiye yitavye hari ivyari gutanga n'akarusho gakomeye cane cane ko yoba yaribonaniye amaso kuyandi na mugenzi we Perezida Kagame yagumye yagiriza kenshi kuba intambamye mu karere. Rega nukuri gushira mu kuyaga wosanga na ya mipaka yugawe isubiye kugururwa, bamwe rero bakora coup d'etat ya 2015 yama asaba biganiro bikava mu nzira, none ngazokwama avuga u Rwanda gushika ryari ariko hageze ko bahora gatinya kuburya nta kintu kigoye gukemura abantu bicaye bakaganira. Tubabwire ko kubona Ndayishimiye ngahitamwo National Prayer Breakfast gusumba kwitabira inama ya SENA-SADC bitanga ishusho mbi ku Burundi. Kibutse ko rero iyo nama idasanzwe ya SENA-SADC izakubirimwo Perezida wa Kenya William Ruto, Emmerson Mnangagwa Perezida wa Zimbabwe, Samia Suluhu Hassan Perezida wa Tanzania, Perezida Museveni wa Uganda, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Muhammadu wa Somalia, Perezida Kagame na Tshisekedi nabo rero bakaba baramenyesheje ko baza kwitabira iyi namwa, ariko Varisito Ndayishimiye yabwiye ko yarungitse umushikiranganje wa mbere Jacques Vendera ko buca atanafise naho agaragara mu birabana n'intambara iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Mu yandi rero makuru hariko haravugwa nuko mukuru w'imbonerakure zigwanira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo General de Brigade Kanyisha yararashwe na M23 akaba agwariye mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Izina Kanyisha rirazwe mu mabi menshi mu Burundi, n'imbonerakure ivugwa mu kwibisha inkoho, kugandagura no kunyuruza abantu. Byageze naho rero muri Munyonyo 2022 Liyetona Colonel Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano mwerekana hamwe n'abandi basuma agira ko ari idoga ko ari abasuma bama bafatwa bakaca barekurwa. Ico tavuze rero ni impamvu Kanyisha adashobora guteba mu myororo. Yavuze ko akorera iperereza ry'u Burundi na cane cane iperereza rya Reverien kuriye muri CNDD-FDD. Muri mwaka 2023 Kanyisha yarasubiriye arasohoka n'ibohero rikuru rya Mpimba ahabwa passport acarongekwa kurongora imbonerakure zarongetswe kugwana na M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero niho yavuye arasirwa imbere gato yuko igisagara ca Goma gifatwa na M23. Ubu ariko avurirwa mu bitaro by'abasirikare Bujumbura. Muri Wazalendo Kanyisha avuga ko yarafise ipeti rya General de Brigade. Ese ubundi Kanyisha ninde? Tidufise amazina yiwe akwiye nk'uko abavyeyi bayamuhaye, ico tuzi nuko bamwise Zaburo. Kanyisha rero akaba avuka ku mutumba Kabanga zone Murore komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Akiri muto cane Zaburoni yinjiye mu kiroberi ca CNDD-FDD abo bita ba Kadogo. Intambara irangiye rero naho yari muto cane Zaburoni yinjiye mu gipolisi c'u Burundi mu nyuma ashirwa mu bacungera umukuru w'igihugu Perezida Nkurunziza. Zaburoni rero yari yegukira ikambi AP y'igipolisi muri 2007. Umupolisi Zaburoni yafashwe yagiye kwibisha inkoho y'igihugu, niho rero gufatwa agafungwa mu Mpimba gaca yirukanwa mu gipolisi. Avuye mu Mpimba Zaburoni yaje ari umuntu mushasha, niho yaca yitwa Buri abarishize yitazira Kanyisha. Yaciye rero yinjira mu mbonerakure akora n'umushinga amateka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe yaragisibije Kirundo. Kanyisha rero yarongeye akorana n'iperereza niyo bamuha akazi ko ku ngoro nkuru ya CNDD-FDD Bujumbura. Kimwe mu bikorwa yarajijwe icayi co gukubita abafungiwe muri cave ya CNDD-FDD harimo na bamwe mu bategetsi baza gukosorwa. Aho Reverien kuri yatorewe kuba umunyababanga mukuru wa CNDD-FDD muri 2021 yarashizeho iperereza ry'umugambwe rimwe gukira. Kanyisha n'umwe mu bakomeye b'iperereza rya Ndikuriyo. Kanyisha rero yavuzwe mu mabi menshi bikaba binagoye no kudondagura ngo amadosiye y'amabi Kanyisha avugwamo. Muri fakulte rero ngarafiswe mu madosiye y'inyuruzwa ry'abantu bakabugwa irengero. Akatanga nk'akaruru k'inyuruzwa rya Apollinaire nimubona kuwa 2023 kwezi kwa 11 2016 mu Kajaga. Arafiswe kandi mu inyuruzwa rya Zirenza Mbimana yafatiwe mu Kinama muri Gitugu 2021. Kanyisha yanavuga mu bwicanyi, aramuvuga ko yagize uruhara mu igandagura rya Colonel Jean Bikomagu kwa 15 kwezi k'umunani 2015. Mu bihe bya vuba rero Kanyisha yaravuzwe mu igandagura ry'umurundi kazi yaba mu Bubiligi Eugenie Ntakirutimana yiciwe mu hotel Portation Bujumbura muri 2022. Kitavuzwe co n'amadosiye yo kwiba akoresheje inkoho ntawo yavuga ngo ayamare. General de Brigade Kanyisha muri mwaka 2023 Kanyisha yarasohotse ibohero rikuru rya Mpimba bivuye mu ngingo itangaje kumweza na bagenzi be bari bafashwe bagirizwe ubusuma. Iyo ngingo rero ikaba yari yamirijwe n'abantu benshi, gusa ntivyatevye bagenzi be barasubiye barafatwa, ariko Kanyisha ntiyagarutse mu Mpimba. Abategetsi baciye baja kumurondera pasiporo imbere yo kumurungika kugwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kanyisha rero ni umutegetsi akomeye cane aho kwa Tshisekedi mu nsoresore bita Wazalendo
Kanyesha akaba arongoye bamwe mu mbonerakure n'abandi bakongomani bo muri Wazalendo, aho niho avuga ko yaherewe ipete rya General de Brigade. Ku mafoto rero akaba aboneka akikujwe n'abajejwe kumukingira umutekano mu myambaro y'igisirikare. Aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho na Kanyesha rero yakomerekeye mu ntambara ya M23. Batanze amakuru bakaba bavuga ko Kanyesha yakomeretse imbere y'uko igisagara ca Goma gifatwa. Kanyesha yarashwe amaguru aca haratanwa mu Burundi aja kuvurwa mu bitaro by'abasirikare Bujumbura. Turavuga ko yoba yaraye asohotse ibitaro naho atarakira neza. Kindi rero batubwiye bavuga ko urwo rugamba amaze kururwamo kurukuramo ubutunzi bwinshi. Kanyesha rero akaba aherutse no kugura urupangu runini mu buraruko bwa Bujumbura nk'uko amasoko yacu abivuga. Uno mwicanyi ngo musuma karuhariwe aronderwa mu madosiye y'ubutungane ngo yitwa General de Brigade, arungikwa n'abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gakomeretse avurirwa mu bitaro by'abasirikare mu Burundi kandi ngari imbonerakure, kuko intwaro ya CNDD-FDD ngo ibandanya kwica igihugu. Ku rundi ruhande rero turahoje n'umuryango w'umusirikare Bukuru Thierry aherutse guhitanwa n'intambara ziri muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Deuxième classe Bukuru Thierry ni umusoda akiri muto cyane, avuka muri komine Kibago mu ntara ya Makamba, karinjiye igisirikare mu mwaka uheze, ahejeje n'imyimenyerezo aca ajanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana na M23. Bukuru Thierry rero ngo nta nakanya yahawe ko kuja kuramutsa umuryango, ahejeje farumasi. Umugero yahera mu minsi yahera niho abaryango baronka amakuru ko umwana wabo yaguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu baryango ramanuka i Bujumbura baramukundira kuraba mu biziga biri mu ikambi ya Desert Pacifique batazira Guantanamo, asanga koko Bukuru Thierry ari bimwe mu biziga bibitswe aho hantu. Igisirikare rero cashikije kimenyesha umuryango ko kizohamagara guhamba. Amaziko ya deuxième classe Bukuru Thierry azoba kwa 11 ku kwezi mu itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Kodubajije umuryango wa deuxième classe Bukuru Thierry, birababaje kuba umwana angana gutya abuze, mu gihe n'umuryango wari witeze ko agiye gutangura kuwufasha. Imana ibe hafi y'abasize, ngo twifurije uburuhukiro bwiza uwo muhisi. Akibazo rero ingene amafirigo y'abasirikare abitse ibiziga bingana gutyo, si bizoba bihambwa kugeza ryari, ngo imiryango yabo itamenyeshejwe ko abayo babitswe ngaho ngingana gute. Ibintu rero birateye isoni, ngo umusoda akuye ku rugamba ntateye isoni, ngo leta nishingwe umunsi wo kunamira abasirikare baguye muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, kuko ngari intambara ngo yoba yarabarungitsemo kandi ngo byose ari kunda ndende yiwe. 20 mu buraruko uvuye kuri centre y'ingenzi ya Kavumu, fise n'ikibuga c'indege nayo ari ku birometero birenga 40 uvuye i Bukavu. Akaba ari gutyo rero byoba byifashe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari n'ayandi makuru rero tugira dushikirize, nayo haba ariko aravugwa cane muri iki gitondo mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye byo mu gihugu c'u Burundi. Nabo rero bakaba bafise ivyo bariko baratangaza. Mugize makuru magazine Jimbere bavuga ko muri hatowe ikiziga nyuma yo guhunga atinya gufatwa ari mu busambanyi. Nico kiziga catowe ahitwa Kireka, ni muri zone na commune Gisuru y'intara ya Ruyigi, yakwigendera umwigeme, ndetse ivyo bikaba byarabaye amakuru yamenyekanye ngaruko yoba yarahejeje gusambana, bikaba bibabaje cane. Ikindi ngomeye nuko ngo abakobwa 24 bafungiye mu rikuru ry'abakenyezi Ngozi bariko bigishwa imyuga. Ni kuva rero mu mpera z'umwaka 2024 abakobwa bigishwa mu mwuga wo gutunganya no gusokoza imishatsi, nkuko bimenyeshwa na Romain Ndagabwa, umuyobozi w'ikigo c'iterambere ry'ingo n'imiryango DPDFS Ingozi. Mu bindi rero bigiye bitandukanye ariko haravugwa ikibazo gikomeye cyane ko tuguma abenegihugu bamatonze ku biro vya Buramatari kugira batunganize mu ntunganya nshasha y'intara, ubwo umwenegihugu wo mu Mugamba azokorerwa no kuja kwitura Buramatari i Makamba. Ico ni ikibazo bakenguza amateka waje umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu wa kanero mu 2025 mu gihe ariko asigura integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa ryo kuwa 13 Munyonyo 2020 itunganya intwaro mu gihugu. Muri ico kibazo umushikiranganje Nita Samarite yishura ko muri iyo ntunganya ibibazo byinshi by'abenegihugu bizotorerwa umuti, gatorerwa n'inyishu mu nzego zo hasi. Kagira ati guhera kurongoye mutumba mu gihe hari ikibazo c'umwenegihugu kimunaniye, dore inyishu ni bazoheza kagishekana kurongoye zone, nawe kimunaniye akaba ari bagishikiriza ubu mukurira gutyo gutyo. Umushikiranganje akaba yizeza ko mu bashizwe ku ntonde z'abagize inama
nama ya komine harabwa abafise ubumenyi bukwiye kugira ngo zotorwamwo kurongora bene igihugu bazobatunganiriza neza, n'urongoye zone ngo azoba afise abo bafashanya bakwiye ngo bazomufasha gukemura ibibazo vya bene igihugu. Niko rero umushikiranganji Martin Teretse yoba yarasiguye imbere y'aba kenguzamateka n'abashinga amateka. Turabakengurukiye cane ko mudahwema gukurikira ibi biganiro vy'imbonesha kure Hejuru TV, ntimucikwe n'ayandi makuru tuza kubagezaho. Umunsi wose turaza kubana mu ngingo zigiye zitandukanye, tuze kubanyuramwo vyinshi bigiye bitandukanye. Fyonda kuri subscribe niba ukoresha YouTube y'icongereza, niba ukoresha y'igifaransa urafyonda handitse sabone, iyo sabone canke subscribe vyose biri musi y'video amande y'ijambo Hejuru TV, unafyonde no kugakengeri kugira ngo uje uronka amakuru n'ibiganiro ubonye notification kandi uyibone uri mu ba mbere. Masabire kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho muri amasaha ari imbere. Imana ibahezagire kandi mbandanye kungukira mu mirimo muriko murarangura.